mbega iyo ntashimishijwe nuko meze novyifatamwo gute? Karine na Niseti n'abayabaga b'imyaka 15. Karine yamariko aridoga akagira ati, ni kuki nanje Imana itandemye mere nk'abandi bakobwa? Karine afise ikibazo c'ukuntu amabere yiwe ari manini, bagenzi be bakanakunda kumutwenga. Ivyo navyo bikamutera isoni. Niseti nawe afise ikibazo c'uruherehere amaranye igihe mu maso. Mw'ishure ryabo bagenzi biwe ntibahengeshanya kumukekeza. Ivyo navyo bituma Niseti yama yiyama. Mugabo ibibazo vya Niseti na Karine babisangiye n'urundi rwaruka rutari ruke. Muti none inyishu y'ivyo bibazo yobiyihe? Inyishu ya mbere ihagaze mu kwimenya no mu kwiha agaciro. Iyo umuntu azi neza ko umwe wese afise ivyo yisangije bimutandukanye n'abandi, bituma yigirira icizere. Nico gituma umwe wese yomenya kwiyakira ukwari. Inyishu ya kabiri ihagaze ku kugena abandi bakubona. Ivyo birafise uruhara rukomeye mu buzima. Abagenzi nibo tuganira kandi nibo dukina. Nukumenya ko naho wo kwiyakira bitabuza ko rimwe na rimwe udashimishwa nuko abandi bakubona. Abagenzi nabo bari bakwiye kumenya ko ivyo ari ibibazo bisanzwe, ntibatungana urutoke canke bakumirane. Mbe namwe muba mwarigeze guca mu bihe bisa n'ivyo? Mwavyifashemwo gute?